bava bakagera sagara rusagambe Yes Mendas mwamperuka kera cyane bazibise ntabaganiriza rero reka dukore akantu gato aha turi mu kibogo yereka amazina nambari koti neza ko numva imbeho ari nyinshi imbeho ni nyinshi hama ndabatembereze ikibanza kimwe aha imuyinga ari abantu biyumvira ko imuyinga umenga bumvise muyinga ni mu gahinga ariko muyinga mwumve yuko ari babandi bako baritegura gushitsa yambona kazoza ya 2020 Burundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere muvyirabire namwe aha andi muri quartier Kibogoye imuyinga uca muhabona quartier Kibogoye tugura kuvuga ngo ni mu makartier yo mu kibabi iyi nyubako rero murayibona kuri babandi mukunda kuza muje gutembera imuyinga canke mu Burundi aba diaspora benshi butubwira ngo murabura ama maison de passage mushikiramwo ariko ndibaza ngaha murahabona mukaye gatogira ndabatembereze rero inzu basizemwo inyubako ama maison de passage atandukanye hama mwirabire nuzo muravuga ngo murazi muyinga mukabura aho mushikira canke aho murara canke mukabura ahantu mushobora gufata ibibanza ama maison de passage ni menshi ariko reka nabatembereze imwe mu nyubako nashimye cyane kubatembereza uyu munsi ndababwira ati ni kuri channel za NJ mtoto wa boda ugiye kuri YouTube uragira subscribe kugira ngo tubandanya urafyonda subscribe ari bwa mbere ushize ku rubuga rwanje rwa YouTube hama ukagenda ukagira na like hariko ibikorwa byinshi usanga ko bitandukanye nari maze igihe kinini rero mpoze abantu bakavuga ati NJ kutaduha ibindi bishasha ntibamenye impamvu mpoze nabwiye ati akabeho ndi keshi ndahi muyinga reka banze nambara agakoti neza hama ndabatembereza ahantu kuko imbeho ni nyinshi gose imbeho ni nyinshi uyu munsi ngahi wacu muyinga rero nkuko muhabona ndaza kubabwira n'izina ryaho ukuntu yitwa ariko wenda bwiye ko ari muri maison de passage ni maison de passage aha mu Kibogo y'ahantu heza cyane aho ucinjira urabona yuko wowe wifite nk'imodoka yawe iyi ni parking hari parking haba wari wifite imodoka zawe ushobora guparikamo imodoka base parking ikwiye yagutse aho ushobora guparika imodoka yawe hama uravye harimo amazu atandukanye ashika nko kura 4 amazu ashika nko kuri 4 byitwa yuko wewe ushobora ati jewe nje gufata mu inzu imwe muri izi amazu ashika kuri 4 rero ndazishaka mwe ndabinjize mu nzu imwe zose zirasa winjiye indani zose ziba zisa ariko naza kubatembereza mu nzu imwe gusa twinjire mu nzu imwe muharabe nuko ndahantu hatitaramuye cyane kugira ngo mushobore kuraba ariko meze nk'uduga hejuru mushaka kubona ama building yaho ko ntaba yubatse doze hejuru gato nko kubashaka kumubona building ko zubatse I'm sorry ahaherereye inzu zubatse neza kandi ku buhinga bugezweho ya reka tugende rero mu mazu mashambre turabe twinjire mu mashambre turabe reka twinjire mu mashambre ahantu ndiko ndaharaba hameze neza cyane mugume yes nko nabwira ni maison de passage relax mu Kibogoye hano tuba twibereye niko nababwira rero yuko uri kuraraba nyawe nyubako zimeze neza ya si bya bindi rero uvuga ngo uza gushikira ahantu ngo nta security bikwiye aya mazu akwije security urabona hajya fire extinguisher ziba zikwiye hajya ziba zihari umva biba kizimya moto bimwe batwara mu ntoke no kuvuga n'ikizimya moto zimwe zigira mu ntoke ziba zihari zungurutsa amazu yose no kuvuga hateye inkunga y'umuriro habaye nka accident yagatera inkunga y'umuriro akanuka gatoya tuvuge nka gaze gatujika ibintu nkene ivyo uca wihuta kuzimya uca wihutira gutora fire extinguisher ukaca ujya kuzimya yazo urayibona ngaho iba ibereye then nagero tukatunjire mu cyumba turabereka tunjire muri vya vyumba turabe aha kuvuga buri inzu iba ifise fire extinguisher ifunze hanze kuburyo umuntu wese acaza gufasha kugira ngo agiriki yazimye umuriro ya mu cyumba inzu ya mbere iyi ni inzu ya mbere cyuko twabwiye ni maison de passage ucinjira nk'uko
aba ari inzu ifise ivyumba mabonye, inzu ifise ivyumba bibiri, ikintu ca mbere, iyi ni salo. urabona nababwiye ati hasigaye yuko washyiramo ibikoresho byose ku buryo ufata inzu yawe byose bikwiye. Ibi navyo nibaza ejo byose bizoba bishitse ejo vyitwa rero yuko utavuga ngo bitarahera sinogera, no, ingo ejo uzasanga ibintu byose bipanze neza. Urabona iyi ni salo nziza cyane imeze neza, aha byose bavyikwije, lavabo, riho na sitting room, dining room, sitting room. Kuvuga rero ugenda ushobona ibi ni ivyakoni vya kijambere. Urabona hari igikoni kimeze neza cyane, igikoni kizoba cikwije, kirimo byose. Tuze kuja mubonera nawe iki ni igikoni. Bari ahantu ushikira ugasanga uza kwirigura uragwana n'imyotsi, urwana n'iminyota. Igihe rero waje n'umuryango wawe urabona yuko icumba aba ari bibiri, buri cumba kiba gifise na toilette yacu, buri cumba kiba gifise douche na toilette yavyo. Iki ni ikindi cumba ubonye nakunda sitara amatara vyajancaza please impande zose yose raba ukuvuga icumba ngaha douche na toilette, ibintu bimeze neza cyane rwose. Rero imiti no kuvuga amaso muri douche, ibintu byose bipanze neza, ni relax, ni maison de passage relax. Rero mwitinye muze ababura amazu, ntuzavuga ngo Muyinga nta mazu ahari. Muyinga hariho amazu meza, maison de passage meza. No kuvuga rero maison de passage relax, ubona ko yakidukoreye uri kuraraba ntacyo yatwibiye, ntacyo yatubikiye byose, ntacyo yibikiye byose yarabiduhereje. Wishanye muri salo umenga uri muri ya matara y'i Dubai. Mama yangu, iyi ni plafo yabo ukuntu bimeze, hamwe kuri plafo hejuru ishajijwe n'amatara gusa. So kaze muri benshi muji Muyinga, nimubaze ati maison de passage relax iri majahe cyakurahira ni mu Kibogoye. Ndaza kubashira ko nimero ya telefone ni mu Kibogoye, quartier Kibogoye. Kuvuga rero ni quartier mu Kibabi, ibamwe aba boss benshi, niyo quartier iri mu boss benshi, niyo quartier kera bahora bita mu Kizungu, mugabo ko yagiye iraguka ahaja mu Kibogoye. Rero muzokwitinye kaze muri maison de passage Jax, baguha ivyo mumeze neza. Suwa rongo ni inzu imwe nyenda gutemberejemo, irimo amazu ashika, n'urupangu runini rurimo amazu ashika 4. Amazu ane rero arakwiye kugira ngo uzanane n'umuryango wawe muryoherwe, mushikira ahantu hameze neza cyane. Yes, mushikira ahantu hameze neza cyane, muryoherwe. Thank you for watching, thank you for following me, and thank you for subscribing. And thank you for your like and comment, then share. Thank you so much.